umunsi umwe mwijoro nariko ndumva rwa kizimyamwoto bijya bizimyamuriro ruriko ruravuga cyane, ruriko ruragenda. Hanyuma ndiko ndiyumvira nk'ubu nca ndiyumvira nti ibyo ari byo byose hariho ahantu hahiye, hariho abantu bagize ikibazo. Mpora ndiyumvira rero nk'ubu yo kizimyamoto itagenda kandi barazi ko zihari muri kino gisagara, no kuyihamagara wayihamagaye mugabo ntikigende. Abantu baca bababara, bakagira umubabaro, bakagira agahinda kubera iki ibizimyamuriro bihari ariko tugize ingorane ntibize, kandi twarabonye akamaro kavyo. Iyo ahantu hahiye ivyo bizimyamuriro bikanyaruka, umuriro ucuhagarara ukagarukira aho nyene, ibipfa ntibiba vyinshi. Mu yandi majambo ibizimyamuriro birafise akamaro cyane, ariko hagize ahasha ntibigende haba kwidoga. Wewe wokwibwira iki? Wokwidoga ukababara ugatuka babijejwe kubera iki bataserutse ngo bentervene batabare, wobabara cyane. Nza kwiyumvira natwe ko turi ibizimyamoto, erega burya natwe turi ibizimyamuriro. Umuriro mwisi uri kuraka, mbe ntabyo mubona? Umuriro mwisi uri kuraka, kandi hariho abantu babibona ko umuriro uri kurabakira bakeneye abantu, bakeneye intervention y'ibizimyamuriro, ariko bakabura ibyo bizimyamuriro. Umuriro uri kuraka mu bantu no mu bakijijwe, umuriro warabateye, umuriro w'ibibazo, umuriro w'ingorane, bakarinda bokwe ibizimyamoto vy'intervena bakabura. Ibizimyamuriro ni twebwe abasenga Imana mu kuri no mu mpwemu, nibo bizimyamuriro. Haguruka rero, burya hariho abantu batangajwe no kubona ibizimyamuriro vyicaye vyidibamiye, vyisinziririye, kandi abantu bariko barasha. Isi iriko irasha, isi irimwo ivyaha vyinshi. Isi burya hariho abantu baturaba bati mbega bakizwa bagiye he? Ibizimyamuriro vyagiye he? Ibi bintu uko bimeze uku rero, nka kurya ibizimyamoto bitagiye kuzimya isoko rihiye, niko abantu bumigwa, na twebwe barumigwa iyo babonye twisinziririye. Nuko rero abakristo ntidusinzire, turi ibizimyamuriro mw'isi, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abariko barapfa bakire, abariko baragenda mu muriro muri gehinomu, kubw'ubutumwa bwiza uzobabwira uzosanga bakiza uwo muriro wa gehinomu. Ntitubifate minenegwe, duhaguruke. Igihe ni ikinyene cyo kugira umwete mu gikorwa c'Imana. Sejo ivyejo vyawe ntavyuzi, kora igikorwa wahamagariwe bicita uyu munsi, ushiremo umwete wose. Nagira ndababwire ngo abafise umwete Imana izobahembera ubutame bwabo. Abafise umwete, ntucike intege ubonye mwene data yicaye yabihevye, wewe bandanya, kuko Imana yarasezeranye ko izobahembera uwo mwete wabo. Kandi duhemba tukiri muri uyu mubiri, ikazona duhemba tugeze mu ijuru.